sinamuhisemwo twubakanye. Hamuhisemwo? Twabaye connecte n'uwundi muntu. Twagize byandi bya kera bashobora kurangira umuntu hanyuma igihe kigeze turahura. Yambwiye directement ati ngomba kubaka. Wowe byumva gute? Musa mbere mubonana? Nabaye mu nzu ndumugeni mu nzu iri vide kandi barantwikuruye. Ubaye mu nzu iri vide? Ni ukuvuga ko ibintu byose bantwikuruje yaciye abyegeranya abiha iwabo barabitwara. Byose n'amayani nabaye mu nzu iri vide. Kandi kuva ico gihe. Yego. Sinigeze mbona umugabo asuma. Kuvuga ngo hengwa amafaranga ngo. Sukuri. Responsabilité ziwe ntazakora. Inshingano zo mu rugo nazo. Yabakeneye nawe nyene ko mutunganiriza. Mu gihe nayo hari ivyo adatunganya mu rugo. Abagabo bito. Yaba bikeneye nyene kandi twarabitunganya. Ego. Kuko n'ikimenyero mbere twarabyaye abana yego. Ko mu nyuma yahavuye agenda burundu. Oya. Ubu maze imyaka 12 ndije nyene turi kumwe no twana. Oya. Ufite abana batatu? Wagumye wihanganye gushika n'uno munsi? Rangwe. None ari kubigenza gute? Ndamukirisa. Wow, yo. Mu vy'ukuri jewe abantu bampora kubera mvugisha ukuri. Ushira mind yawe kugihe twambaye umubiri. Wari umenyereye umugabo, sivyo? Umugabo arataruye ivyo waragimye imyaka 12. Ugumye wenyene. Uravuye muri depression ikintu cambere kizotangura kukuza uzoshaka urukundo. Uzoshaka kubwira sheri ishusho naho uvuga ngo urashaje ntushaje ivyo ni byiwawe. Bisigura ko ntakundana. Rwaruye kucubiheba. Nufite uruvyaro none nufite abana. Umubiri noca mbindaye. Ni ngombwa ko bikora. Ni ngombwa nyine Imana yabiremye ibona ko bikenewe. Ku buryo mva ko ari igikorwa c'ubusatsi. Zarandenze nibikoka jeje kuvuga. Na n'uyu munsi je sinzi kuja ahantu hari abantu benshi. Nguma jenyene naje vire ngasubira muhira ni wanje mu nzu. Sinja mu rubanza sinja ahantu na hamwe ndi jenyene. Kuko urumva muri iyo myaka yose n'abantu byageze aho baramva ko bose barampeba. Abagore bafise ibibazo nk'ibi tuze turikuramwo ama stress tumenye umugabo agutaye ejo hazoza uyunda kuko yaha nawe oya ça c'est vrai umugabo ati ndagukunda umubwira ati none bimeze gute ubonye ari muzima mukundane ubona atari muzima koko bose sibi mviriza igumanira rango twiyagira no gutavyaragiye ko yarankurise rimwe mugabo ndamubwira nti wapfumunye ibintu byose hakusubira kunkubita kirazira abanyamwaro ntidukubitwa kirazira no yakabisa uko vyogenda kose kirazira sijya kofe rimwe vraiment ampoye ikirere yaje mwikonje hanyuma agenda atavuze nirwa ndamurondera ndamubaza none urihe ufungure biki akeze muhiranya turi kofe oje ndi umwana ugendeza kumweko. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza murose nyiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV ndagwikaze wowe uri kwikana mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu Guvia bara ndavuga Mali na Saudi Arabia, Dubai, Canada, America ndandose gatandukanye ndabaha ikaze. Kuri mushashwe channel yacu ndagusaba kugira subscribe kuriga gukomeza kubaka umuryango munini. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kandi aho ndi kumwe na muntu kandi musanzwe mukundwa yitwa Koko. Tuzakoraga byinshi bitandukanye ariko kandi dufise umutumire wacu w'uno munsi aho dufise intahe idasanzwe intahe y'urugo aho umugabo cyangwa umugore ashobora umugore n'umugabo bashobora gutandukana ariko kandi umugore cyangwa umugabo atari mufanye amakuru y'undi muntu no musire ko rero ni intahe y'ukuri tuzakumva hano onye turi kumwe na mwebwe. Yes Koko, karibu sana. Merci beaucoup. Umeze neza cyane ndashimira Imana. Urasa neza kandi. Merci. Ubwiza ukabukura hega ko amafaranga ni menshi. N'ubwiza bw'Imana. Yego narakijijwe. Waraguye wasuka ari ukitwa. Narahagaze gato. Urumva ushikira ubwiza bw'Imana nso gusa na shitani. Ko nshobora kwiva yanga ko ivyahango birango biracafuza umuntu. Nenda dacumura ni mu nteri buye. Je ncumura nyene twa duto. Shacho si cyane icyaha ko biri ko. Nanje niyo mpamvu nzoze ko ncumura twa duto nyene tutari binini.
binini warabihebye binini narabihebye byose umeze neza ariko yego ndashimira Imana turaje kwana tugaruke kugira ngo tude no mu gishisha kabiri c'umwaka tubwire ingero mu gishisha mbere cyatanguye turaguha ikaze nawe murakoze cyane umeze neza ndashima Imana karibi wacu yego urasa neza kandi murakoze uri naturel Yego. nta bintu wisiga ufise ubwiza uko nyene ntiwaniyambiye icyo ufise inzobe umeze neza ariko ndashima yego ngani kuri African TV hari abantu benshi basanzwe badukurikirana ni umuryango munininya aho haba hari tuyaga benshi bigiye bitandukanye yego ku mazina witwa gute ku mazina nitwa Ngendakuriyo Langwida ndi umumama abana batatu yego uvuka hegarango iwacu ku mavuka ni Mwaro umunyamwaro abiwacu mwaro mutubwire muri commentaire abanyamwaro mutubwire muri commentaire yego gisumeze neza ariko meze neza yego koko n'umugenzi wawe koko n'umugenzi wanjye okay koko muri abantu babiri ariko umuntu agerageje kuraba mutandukanye ariko muhuriye cyane ku bucuti bwanyu bwubakiye koko ubucuti bwacu en fait hari ikiganiro nigeze gukora kuri Siren Vibers kwa Ozi rero acarakibona acaba interese acarandondera kubera nimero zanje zariko hanyuma ndondeye arambwira ko arushe ko abona donc arakurikirana n'ibiganiro twama dukorana mwebwe muga nico kiganiro ca mbere yatanguriyeko aravuga ati je ndiko ndakuraba mbona ibibazo wewe byaraheze uvuga uri free nta stress ufise nanje mfise stress ndarusha shaka umfashe nanje mere nka wewe urumva donc je ndamubwira ati okay karibu tujere dutangwa kuba abagenzi kenshi usanga abantu iyo bafise ibibazo abantu babataye badafise umuntu abafaraja donc abashamwe ivyizigiro bo kubera Imana yampaye iyo mpano je unyituye wese ndamwitaba kandi nkaca ndamugira inshuti ko yanzi ingene bibabaza tujere tuba abagenzi yes wo birurusha cyane kumutahura ariko kandi muri society abantu barata abantu bivanye n'ibibazo umuntu abarimo rango wakuze umwana ameze gute kwanza imbere ko tuza kwinjira kwanza tumenye uno munsi mbega umuntu ameze gute okay je nakuze navutse mu muryango w'abana 9 ndi umwana agira 5 nari umwana atekanye biraboneka no kuri atekanye dukuri biraboneka no muri commentaire baratubwira urahotse ahotse adakubagana akora udukorwa two muhira gusa uri umwana atekana ariko kandi abana batekana iyo bariko barakora mu buyobaga bwabo abari abana kandi usanga bahoze cyane muvyo kwiyumvira kuja mu by'urukundo byo gukundana babigoye cyane muri bo urukundo rwawe rwa mbere rwa rukundo rumeze gute cyangwa uhitamo rwawe amahitamo yawe ya mbere y'urugo yarameze gute bon jewe urugo rwanje sinamuhisemwo twubakanye ntamuhisemwo twabaye connecte n'uwundi muntu twagize byandi bya kera bashobora kurangira umuntu nuko byagenze by'ukuri biracyahari ibyo bintu cyane nibyo byambaye wow mwabaye connecte ntigeze umuhitamo umunsi wa mbere uhura nawe umuntu ari uwawe uramwumva donc ari bihe bimeze gute wiyumva gute ku muntu mugiye kubakana donc bakiduhuza haraheze igihe tutarabonana kuko yakorera mu ntara ruguru hanyuma igihe kigeze turahura nawe yari kari mu kuntu nyene yambwiye directement ati ngomba kubaka wowe byumva gute umunsi wa mbere mubonana umuntu reka arabyumva umengo ni ibintu biryoshye bivuye nuko kera twumva yuko babahitiramwo abo muzobana umengo ni histoire iryoshye kumva ariko kubana n'umuntu no kutamuhisemo byari ibintu byoroshe kuri wewe byarakoroheye ubundi hoho wewe ntibyari byoroshe urumva umuntu mutakuranye mutazinanye mutiganye ingeso je nibaza ko ari nayo mpamvu ibibazo byose nagize byambaye kuri umuntu mutari muzinanye garango none kubana n'umuntu mutazinanye muhuye mugapanga ko mubana tarukundo mwagiyemo utamenye ngo ashavura gute ego utazi ikintu na kimwe cyo kuri we ko ndavyibuka twamaze
amezi indwi tuca turabana. mwagize amezi indwi ya fiançailles gusa. Okay, muri iyo periode bon shaka tuze kugenda bukibuke kugira ngo nazo kudutahura ko kuraza kutubabarira kuraza kutubabarira ahubwo twese dutega amatwi kugira ngo dushobore gufashanya n'abantu muri urwo rugendo rwose rw'amezi indwi kwanza yari bihe bimeze gute kuri wewe wiyumva gute urugo warugiyemo wari ready muri wewe wari witeguye je numva muri je niteguye entre tawarungana gute twumve ko batakujaniranije oya nari umukobwa akuze nari mfise imyaka ngeno muri 2007 niho nagize mariage shiga yejo koko en tout cas nari mfise plus de 25 wari ukuze muri amezi indwi ya fiançailles wari ibimenyetso okay ibimenyetso wabona ku mugabo mugiye kubana yari ibimenyetso bimeze gute hari igihe umuntu abana n'umuntu mu nyuma akagenda aradekuvra ibimenyetso bimwe ingeso uko yiyakiriye yashavuye uko bigenda gute byari bimeze gute ayo mezi indwi twamaze borumva ko yakorera ruguru ibintu byinshi twabivugana kuri telefone nimba ari kenshi twabonanye nka gatatu urumva ntitwatemberanye ntitwayatse nta bucuti twunze mu bisanzwe mwigeze mumenyana n'abagenzi b'abandi oya kimara rero kubaka rero umunsi wa mbere urugo warugiyemo urumva urugo rumeze gute muri wowe wiyumva gute muri je nari ndyohewe ko ndose urugo byari bindyoheye rwose mugabo umunsi wa mbere ninjiye muri urwo rugo niwo munsi natanguranye n'ibibazo mu bisanzwe niho nabonye ikimenyetso ca mbere ko urwo rugo rutazokorora kuko ndavyibuka tugize mariage hanyuma nyene turabagenda urabona baragutwikurura uba wigoye wasumye utuntu nyene twinshi kugira uzomara igihe kuko mariage konsoma amafaranga jewe ikimenyetso ca mbere nabonye nabaye mu nzu ndi umugeni mu nzu iri vide kandi barantwikuruye ubaye mu nzu iri vide ni ukuvuga ko ibintu byose bantwikuruje yaciye abyegeranya abiha iwabo barabitwara byose n'amayani nabaye mu nzu iri vide urumva ninjira muri urwo rugo ntanguranye n'inzara kandi wari bagutwikuruye n'ingene abantu b'imugamba mu gutwikurura bazana ibintu bikwiriye vraiment bakunda barashira nako vraiment umugabo yari gitono kw'Imana ukibona ivyo bihe rero umugabo mwatangiye kubana guterere kubijanye no kubaho rero kurumva deja uje kugira ngo akubesheho vyose yabitanze ivyo mari gutangurana ubuzima ico kimenyetso ndakibonye ndabona ko bitoroshe jewe nta mafaranga afise ego nari narose akazi mugabo niho nari ngitangura ndamubwiye nti zana amahera yo gusuma ngo we ngo none ntukorera amafaranga ararujese responsabilite ziwe urumva kandi kuva ico gihe sinigeze mbona umugabo asuma kuvuga ngo hengwa amafaranga ngo sukuri urumva ko yakorera mu ntara ruguru aje muhira yarahitana kandi kakazana ubwo arumva ivyo ntibikwiye oya fitani byo ku munsi bijya ntumubaze ntabyo nigeze mbona nta n'umusuma ubwo rugo nibaza ko n'abantu bariko baradukurikirana ndakorageza kugira ngo bashobore gutahura kandi tugiye bukebuke ubwo rugo warutanguyemo rumeze uko onye umugabo amaze kubona uko kuntu ata responsabilite nimwe yafashe motife ngo ndakora mu nyuma rero niho yambwira ati wewe ntagire ikintu na kimwe uzombaza ni ukuri ati kubera iki ati jewe burya sinabikubwiye mbere nagutwaye n'iwacu batagushaka hanyuma wewe urabyemera ko twubaka bimeze gutyo batanshaka ngo yego ngo urumva rero ngo uzokwimenya muri uru rugo hanyuma ngo jewe ngo mfise famiye yanje nitwararitse
Okay, entre nta mugore wundi canke abana yarafise ku ruhande ntabo yari afise ico gihe yakira umusore yego tubatse ari umusore okay muri ico gihe cyose akimara kubwira ko ntabajya kubera iki none donc muhira batanyemeye byagenze gutamuhitamo we kunyemera tukabana ntamwajije mugabo inyishu yampaye yabaye ngo barambajije impamvu navuye mu rumonyi nkaja imwaro gukurayo umugeni yarajabutse yararengereye ico kibazo nagenda mubwire ko bose bava imwaro iyo umwe ava imwaro muri izo ntara imugamba agahura n'umubo ntigipasi kenshi ntigipasi ariko rumonge mwaro si hamwe mbere hariya hari muri bururu ubu mbere ntibagye umengo mwaro nayo iri muri Gitega mugabo izo ntara Franike uhuye n'uwinimbo kenshi ntigipasa kabisa maze kubona indika ishaka kumera nk'uko yes muri ico gihe ucatangura muri wewe wishizemo iki rero umugabo yakweruriye arakubwije ukuri yuko uzimenya ko muhira donc nibagushaka responsabilité ziwe ntazakora inshingano zo mu rugo nazo yabakeneye nawe nyene ko mutunganiriza mu gihe nayo hari ivyo adatunganya mu rugo umugabo bito yaba bikeneye nyene kandi twarabitunganya ego kuko n'ikimenyamenya twarabyaye abana yego tagaburiye ego yes ico gihe akimara kukwerura akagwira uko kose wahisemo kubaho ubuzima bumeze gute kugira ngo ushobore gufungura kugira ushobore kubaho atawundi mugabo ahari akugaburira aguharasha uwitwa ko ari umugabo wawe donc yarakwiye kugira responsabilité zawe zose arakubwije ukuri arakweruriye ntaguciye ku ruhande pe wakobera ingyaya yakubwije ukuri wahisemo kubaho gute wahisemo gukora gute kugira ngo ushobore kubaho bandaye ubuzima kuko tubona usa neza ngo nta buzima bubi ducamo abona abantu bw'Imana nyene nagize ubuzima bugoye kurumva arabimbwiye tukira abageni ndatwaye inda ya mbere ivy'amareko n'ibiki ivyo ntivyamuraba urumva ageze kubyara vy'impuzu z'umwana ntivyamuraba vyose urumva yarateye inda hama ibyakurikiye inyuma ntibimurabe umwana mukuru ndamubyara nyene ndamurera bigoye ntazi ngo umwana aranywa ubuyi ntazi isukari ntazi isabuni namureze muri ubwo buzima ariko agataha rimwe abadamu murabana beza ahubwo jewe mfise ikibazo ushaka kumubaza Rangwida ico kibazo kiragoye mugabo tube honete none Rangwi ko mwagize mariage mutazinanye woba wari sugi canke ntiwari sugi peut-être usanga yarakurongo yazi ngo niwe agutangurira ko uwa mbere akaca badesi agasanga nturi sugi nzocishura hanyuma uzocishura hanyuma urumva rero sindi ko ndagucira urubanza muga hari igihe wosanga yaraza ati rindira je ndafise iyindi kayi imeze gutyo umukobwa yarabeshe umufiance ko akiri sugi baragira mariage mariage iheze nyene mu gitondo baza ngo baje gusasura amashuka basanga nta n'uturaso na dukeya yavuye aravuga ati oya usanga yabigize nabi reka tuzosubira barinze babyara ata amaraso babonye donc ntiyari sugi byace bizana probleme baruhiye kuvana n'umugabo igituma jewe ntagutahura wumvise Rangwida wewe avuga urumva ko ari umugabo gito uwo deja y'abaruguru nta n'umwanya wiwe deja yigera ronka umugabo agukuda canke ivyo byose akubwiza ukuri ku munsi wa mbere oya umviriza ndakubwire Franike donc yakorera ruguru ntibari kumwe ntibari mu ntarimo umuntu arabarangira donc arabaconnecta hamwe urumva abaconnecta hamwe haragira igihe bahura mugo mugaca asubira ruguru kazi nivyo Rangu hanyuma mu nyuma après 7 mois non mwabonanye kabiri 3 fois baca bagira mariage après 7 mois ariko nta bucuti bwa cyane peut-être kandi je sindabiharo yuko ari amakosa ikosa ribahe nk'ubu yamura mubajije akamubwira ati
none uri sugi reka nkwishure kuri Ico nico nshaka kumenya. ivy'ubuzima bwacu byose twari twarabivuganye uwo munsi wa mbere duhuje yego donc mwari mwarugurukiraniye yari umugabo wa mbere rero mubona yari umugabo wa mbere twari mubona twabivuganye byose yego Okay. kurumve ko ico onya nicigeze c'ibintambara oya uyo rero n'umugabo w'inzererezi niko bamwita bon oya nawe nyene kumbure ku rundi ruhande ashobora kuba afite izindi rezo umugabo nta rezo n'imwe vraiment yumvikana bon kugeza naho utera inda hama ntukurikirane ikibondo yes ucibaruka d'abord ugitwara inda umudamu wawe mu bihe bitoroshe arakenera ubuzima ko buhibuza kwanda so bikenera umubiri canke ikibondo cyo kiramuhindura wari mu buzima bumeze gute hamiye atashe kandi rasubira kandi nawe nyene akagukenera kuri kwamwe afite no kumva ikibazo ingira umugabo adakurika ivyo bintu byose hama kandi akaguma yumva yuko ubuzima nawe nyagomba kubandana nawe nyene ubuzima uruba y'ubuzima bumeze gute murabana beza oya ntabwo anabwiza buri murabana beza ofete je ndibaza ko mukorera muri wa mugani uvuga ngo njya y'umugabo y'umugayo n'umugabo niko mwimereye donc urumva nari mu buzima bubi nkenera utuntu ndatubura n'Imana yafashije mu bisanzwe bon yes kubona ko muri kuri video yacu murabona ko ari umudamu d'abord asa neza ari naturel atigeze rondera amavuta ngo yisige cyangwa ngo agere gute no uri naturel usanzwe uri myiza vyari vyoroshe ko ubaho ukiri muto d'abord ubu nuva mu mariage mu 2007 n'umusaza imyaka 10 ningahe 19 yes imyaka 19 wubatse muri ico gihe cyose ukiri muto ukirimwo nyene donc ibihe bitarabingungu imvyaro zibe nyinshi cyane wari usa neza byarakoreye kuba muri ico gihe umugabo atakwitaho mu gihe hari abandi bagabo bashobora kukwitaho ari vyoroshe garanga byari bigoye umugabo jewe tukigira mariage twari dukijije nico cafashije nari mu ishengero ninyegejeyo nubwo buzima nabaye muri make wowe ntiwigeze uhungabana ngo uja mu bindi bintu nta bindi nagiye wow none garangwe ko mwari mukijijwe iyo mugabo ivyo byose nta mpwemu yera yagira kuko mpwemu yera ku muntu no je namanda bivuga mukavuga ngo ko karasara iyo umuntu akijijwe aragira mpwemu yera imubwira ati kora iki kireke ntiyabona kukweriza inzara yuko ariko arakora icaha ntiyabona base hazi ikintu kimutravaye kimubuza amahoro garano batumva ijwi koko uyo rero ntiyarakijijwe umviriza kandi abantu nk'abo bafise ubushuhe abana bawe basumbanya imyaka ingahe rangwe mukuru babiri ba mbere basumbanya umwaka umwe voilà abagabo nk'abo bafise ubushuhe gusumbya abagabo bose urumva oya vya vrai baguma abana abo ubushuhe buba bugera kuri dogre 40 dogre yes nico tubana mu ati bon ico gihe cyo urumva nawe yaguma ukenera mu gikana uri mu bibazo mu gihe donc atarasha tanga taki urumva deja ko yaguma mukenera aha muri ico gihe nyene rero wari ukijijwe wari wenyegeze mu ishengero nuvuga ko nta ngeso mbi wigeze ugenderamo ntazo nagiye warizigamye ntugeze wiyonona ariko none we mu mutima ntabona ko urugo urimo atari gwawe nikiye cyizero ofise muri we abagenzi umuryango wawe mwayagiki ntaco bagufasha mu vyumviro kugira ngo ushobore guhindura cyangwa uravyigumizamo mu ntango naravyigumijemo kuko ntivyari vyoroshe kuvuga umva ivyo bibazo nabitanguye nkiri umugeni ukiri umugeni wogenda kubwira abantu ngo mu rugo nta kigenda ukiri umugeni namaze imyaka myinshi mpoze numye muga kameme mu nyuma nkava ndavuga icyo bambwira ni uko bampanura ko norindira nkarindira ko umugabo azotaha ko mu nyuma yahavuye agenda burundu ubu maze imyaka 12 ndi jenyene turi kumwe no oya ukuri uva ko mwamaranye imyaka indwi idakwiye yagiye muri 2013 burundu atekeye ryari rya mbere mbonye umugabo yahukana naratanga yes bon numva ngo ni inkuru ndende dusubire inyuma gatonya rero muri ico gihe cyose umwana wa mbere aravuka mu rugendo rw'umwana wa mbere ubukure bwiwe ntiyigeze ashigikiramwe mu bukure bwiwe canke yamubona nyene nkuko nyeri bisanzwe oya byari bisanzwe vraiment nta kuboko kwiwe kurimo
ko ndavyibuka ndamubwiye ngo tumugurire amata dutangure kumuha amata yanyishuye ngo none ngo we wamuvyaye uzi ngo uzomuha iki nukuri umwana w'imfura umengo ni wamwivyaranye we wamuvyaye uzi ngo uzomuha iki ndabona ko atakigenda vrema mpore ndamubaza none rangwe umwana wa mbere uramuvyaye urabonye okay abana tuvyara ntitwicuza umugisha mugabo uvyaye umwana wa mbere ukabona se wiwe ntaco bimubwiye ntamufashije uvyara uwa kabiri uvyara uwa gatatu kubera iki waciye utwara kandi canke wavuga ati azohinduka wari ufise espoir yuko azohinduka nahise espoir baguma abagenzi batireka dusenge mu muryango iwanje batireka dusenge turindire atayo makadi uhora tuyabona mu nyuma tukabona umugabo aragarutse nibyo rero nta kintu kibabaje Franike nko kurongorwa n'umugabo vyitwa ko ari mwe mw'isengero urumva uwo tumuhura n'umupagani wa undi urumva utabona fukamye ngo ariko none nkaho wumva yosenga gute asenga koma uya usanga yagendana na Bibiliya wanashima usanga yari umukiristo Bibiliya nyinshi kwijambo ry'Imana ridasanzwe no mu mutwe muhuye arivuga ye mu mutwe ega muhe n'umwana mwiza yego vrema jewe gusa sinzi je vyaranse yes koko yarakubaje ati bank ukimara kuvyara umwana wa mbere uno wa kabiri kandi yaguma n'ubu nyine vyagenze kugenda umva waremera muri wewe wari ufise icizere cyuko azohava hinduka canke wagendana ubwoba wumva to muri wewe ntabwo basika wari ufise bw'uwo mugabo uvuga ati canke ni nabangira nabi azobangirira nabi nayo ndabufise muri sazo sinabona ivyo ndimo sinabona ivyo ndimo sinitahura mu muryango bakaguma babwira ngo guma mu rugo urindire ko zubakwa abaye muri ivyo ndarindira gushika n'uyu munsi n'umwana wa kabiri arazamo n'uwa gatatu kandi yaraje muri iyo myaka indwi gusa umugabo ni intwari mu rugamba ngo yavyaye n'uwa gatatu ahejeje urumva arahejeje gutera amagi inkoko irayaberaguye kuberaguye irayaberaguye havuyemo imiswi aciye aterura varize aragiye arahukanye acaja kundi mugore urumva 12 ans yaragiye ubu ni 12 ans ntarasubira kumubona mw'isengero baguma avuga arindira famille niko zubakwa gumaho azogaruka namwe mumbwira iyo phenomene ingene imeze abagabo basigaye bahukana ukarindira umugabo imyaka 10-12 akagenda nubu aracarindiriye nubu rango idaracamurindiriye wumva ivyo bintu ari biki n'uwa gatatu urumva deja ko yaje yanze mama ngo ni babiri basi bonyene uwa gatatu yavuye ahandi mugabo urumva deja n'uwa gatatu ufite abana batatu wagumye wihanganye gushika n'uno munsi rangwe none ariko bigenza gute ndo mukirisi wow yo yes imisi ya nyuma yo kwahukana yuko umugabo yahukana ava mu rugo yari imisi ubona gute wamubona gute wabibona gute imisi ya nyuma dabo byatanguye ntwaye iyo ndaho umwana agira gatatu ndamubwiye ko ndayifise twaciye twahukana deje nayitwaye tutabana mu cumba aba mu kindi cumba mba mu kindi cumba ndayitwara hama ageze kubyara ndagenda kwa muganga uko bisanzwe mwari mwahukaniye mu nzu kunda ya gatatu ndayitwaye yambwiye ati nta proje nari mfise yuko uzobyara undi mwana ubundi uhiza mbere zo yari afise proje hari proje yari igeze ayikurikirana iza mbere nabagiye mu kindi cumba ndihangana kuko nazo ndamaze kumenyera urumva yego hama tubana gutyo ndagenda mu ishengero ndabivuga ivyo byose bari babizi bagahanura akababwira atoya jewe ni mu ndeke njuru nzomuta umugore nzomuta amaso mu yandi hanyuma mvyaye uwo mwana agira gatatu n'ibikoka avuze cyatekera ndi mu kiriri varize ukivyara ntivyara burya urya mwana yamumenye mu nyuma ntiyarazi papa wiwe
byagenze keke yagiye kumva agiye ku wundi mugore yaragiye ku wundi mugore yararongoye umugabo yararongoye ni Mariyo ergo ni Mariyo umugabo ni Mariyo none rangwe uwo mugore bari kumwe barabyaranye abandi bana bimeze gute uraguruka cyane barabyaranye abana 3 yes acahukana rero donc yeruye rero hoho rero byeruye aravuye mu rugo mwaranditswe mu mategeko imbere y'Imana hose umugabo aravuye mu rugo mu nyuma n'iki kintu wakoze washimye Imana waricujije wararize wakoze iki kuko din pa umengo numutwaro ukuvuyeko ariko ku rundi ruhande nawe umengo nibindi bigeregezo navyo biki wararize warashimye Imana wagize gute sinarize uwo mwanya nariruhukije mwanya nariruhukije ukamenga umugani wawe umutwaro umvuyeko mugabo urumva d'autre part hariho ibindi bintu biremereye biri nyuma sama responsabilité byose nibiki nubwo byari bimeze uko kameme inzu yarayiri ariko urumva byose ubu byari bigiye ku mutwe wanje hanyuma nca ntanga urugendo nyine inzira y'umusaraba ikomeye cyane muri ico gihe waririra nde waronderera hehe kugira ngo ushobore gutunga abana 3 n'uruyoya ico gihe nari mfise akazi mugo urumva ndi jenyene sinashobora yego yarambwiye yuko namubwiye ati none ko mwari mufise ishengero mubarizwamo ko utagiye donc babwira ati none nkora ikintu baca bamubwira bambwiye ati reka dusenge azogaruka n'ubu aracasenga sinzi ko azogaruka none rango azogaruka ku myaka 12 kwera azogaruka urumva bararindiriye Yesu ko akora igitangaza ngo agaruke wumva muri wewe uri kuraraba eske muravuganaho oya netuvugana urumva rero ntibavugana ariko aracarindiriye rango muri iyo myaka 12 yose iheze mu ntango za mbere yari ngaha mu Burundi yari ngaha anye n'ubu ni hari n'ubu aracari ngaha anye murasubira kubonana amasomo yandi hari igihe tubonana vy'amahoro nyene mukabonana vy'amahoro bon sinzi abantu muri komite baraza kudufasha uko niko ndavye umuntu biremeye cyane umengo umutima w'uwo mugabo ngene warumeze hama kandi donc akabandanya n'ubwo buzima yes muri komite muraza kudufasha kugira ngo donc dushobore kuzaturafashanya twese agikenda muri zo mu ntango abana yaraza kubaraba yarakubaza makuru y'abana bameze gute relation yari imeze gute yawe naho akigenda kuma nubwo mwana maratandukanye hari icyo mwari muhuriyeko ari uruvyaro rwayo ivyo nivyo bintangaza yagiye Burundi haraheze nk'imyaka 3 atazi n'amakuru yacu ntabaza abantu uko bameze ntazi ngo twiriwe ntazi ngo tubiho donke hama mu nyuma akaza rimwe nyene kuraba abana muri ubwo buzima hari uko dusigurira hejuru ariko inyuma behind hari challenge nininya cyane yogira ngo naze gufungura uze kuri inzu ubandanye ubuzima wakora iki kugira ngo ushobore kubaho kubeshaho abana bose kandi wari umukirisu utaje gusambana ngo uje mu bandi bagabo garangwe cyari ibintu biremereye cyari bigoye vraiment byose numva n'ukuntu nabigusigurira nanje sinzi ukuntu twabaye ntavyo nzi ari ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana gusa yes nibihe bihe wibuka wabayemwo mu ntango zo kumugaba gutaye abana 3 n'urugo rw'umugabo utahisemwo ibintu vyabaye nyine uko nyene utigeze witahura n'umunsi warimwe ariko igihe cyo kwitahura cyari kigeze nibihe bihe wibuka wabayemwo ndavyibuka yagiye byarananiye kurihenza nkuko ikura bivuga rananira burundu ndiyumva ico gukora ndakibura nye n'inzu ati none bigende gute namaze umwaka wose ntari inzu hamanya n'inzu arateba arambwira ati amafaranga ndayahebye inzu yanjye umwaka wose ndayahebye we mpinzu ndiyumva ico gukora ndabura ayo umukobwa twaririmbana ahantu muri eglise nyene nasengera
yari yagiye na kivare ni bya bihe bya mademikenze seze gutyo iyo asanze y'umuhungu bakundana bagiye kugira mariage je nari napanze kugenda batsi ngo nje kuba mu mpunzi ata muntu n'umwe ariko randonde muga nkumva ubuzima burase nkumva nogenda gupfira nkandi yego mu nyuma mbwa biranka ndabura itike ry'iwanje n'abo bana batatu biranka ndaguma ngaha yes n'ubuzima bwari bugoye challenge niniya cyane gose koko urumva ko abantu benshi mu buzima bababaye no mu vyo nawe waciyemo ugereje kumviza itwara rirangwida ni ye experience ku bagabo bandanye uronka bivanye nawe n'ivyo waciyemo bagabo mbandanya ndonka yego canke ntabishaje oya urumva oya je barandiraga bien sûr mugabo ikintu jewe nk'umugabo buje noronka vuga ati turagize mariage mana n'Imana arayibwiye izindi ndumugabo atari responsable birarusha gafranike abana ni wewe inzu ni wewe uyo ni kazima yari hani inzu urumva mugabo mu vy'ukuri kandi aba bantu basenga byitware ngo nabo mwisengero urumva aba bantu byitwa ngo barasenga numva ashaka no kurira ahubwo nturirire oya nturire ibibazo byarangwida no kuri kw'Imana umvize ndakubwira nawe yihanganye pe mana no kuri kw'Imana birababaje wo tumuronka ikintu c'igipfu uvuga ati basi no mupfura mukunze uko nyene n'ubugaba urumva hakugenda kandi abantu batavuga Imana izindi umugabo atavuga vraiment urumva umugabo atavuga ntumenya ikibi kiri muri we ntumenya urumva donc Imana izindi umuntu atari responsable mu bisanzwe kurongora je nama nabibwiye abahungu kurongora n'abagabo nama nabibabwiye hari ibigabo byinshi ngaho bitari responsable bazi ngo umugabo ubwanwa nzobujana hehe umugabo nica amazi urumva umugabo nica amaze kurongora kugira mariage apana kuvuga ngo ndashize umugore mu nzu aje kuba umuyaya hariya canke umuzamu w'inzu no rongora umugore uvuga ati nari jenyene ubu hagiye muyonde eske iyi responsabilité nzoyishobora bientôt hazoza abana ndiko nkora iki kugira mbu umugabo yuzuye canke urugo rugende neza muguye urumva ko nta n'urukundo yari afise Geranga ndamwumvirije neza umugabo we ntiyamukunda nta rukundo afise nivyo byo kuranga nibiki mana je nta muntu yondangira ngo umuntu ngo ngurumva twobanza gukundana tukaja in deep tugakundana ni wewe ngahi Bujumbura hari abantu n'ubunya stili bikiba bagihuza sivyo ranga hari abantu n'umunsi bagihuza kera ivyo ni vyakera iyo ruguru nyimba umvirize aha ni turi mu gisagara erega abantu bamanutse bavuye ruguru bafatiye ingeso ngaha mu gisagara ya ariko ndutakaza umuco wacu n'umuco ivyo no munsi biracana none ko twebwe tumeze gutya duseragurika ugira umbwe ko ruguru ntibaseraguye mwicagure n'ivyanse none oya nanje naguye ku muntu yarameze nk'uyu warangwida kandi waricaguriye je ni Imana ngo yavuze ngo tugire mariage nama nabivuze jewe n'ubuvugishwa bwaje kugira ngire mariage sino nta mariage je twari kugira urumva kandi cangwa ku mukozi w'Imana nawe afise bibiliya mu mutwe arashaka kwigisha dafise na bibiliya urumva kandi ari karme urumva ko ari kazi shaka gusa uri kurumva rero mana yo mwijuru Imana izindinde kweri umugabo atari responsable yes rangwe umudamu mu rugo abakeneye keya abakeneye urukundo abakeneye affection y'umugabo abakeneye nyine umuntu amyitaho iyo manke yari hari donc uko kubura kw'ivyo byose kwari guhari ntavyo wakenera mugabo ukabura ukifuza ko basorondera umuntu kwitaho hanze canke ku ruhande umuntu agufasha ubuzima agufasha koroherwa no kubuzima bukoro naryo ari umukobwa mwiza warukira umudamu akiri muto mwiza nari nkiri muto vraiment kuko umugabo yagiye afite imyaka 33 warukiri muto cyane urumva jewe nari meze nk'umuntu yakomeretse narakomeretse rwose mfise umubabaro mwinshi waraheze kabisa urumva je nibaza ko narifise n'akadepression n'ubu kariyo ariko bigenda bihera bukebuke ntabyo niyumvira nta n'undi muntu niyumvira na n'ubu na n'ubu kandi na n'ubu
barakuruze Irangwide tugihura naramubajije none Rango nk'umugabo aje kukudiraga akakubwira musubire mu baki wogenda ngo ya nukuri ngo narabaye desino uyu mugabo ngo nta wundi nopfa nemeye je nama ndababwira abagore bafise ibibazo nk'ibi tuze turikuramwo ama stress tumenye umugabo agutaye ejo hazoza uyunda kuko yaha nawe oyaha ça c'est vrai urazi kuja kwiyugaranira mu nzu erega naje narabaye narigeze kugira depression nanje ndazi combien de fois ibabaza icambere uba wenyene ukabona ko abantu bose ari babi urumva umugabo wose aje kukuvugisha ubona ko ameze nka wa wundi none ugumye muri ivyo nta numwe akumvira impuhwe urarira ukirirana ni wowe n'Imana yawe none uciguma mu nzu ukagira depression urumva donc uraheruka herengetera kandi ubona navyibushe no kuvyibuha kuko ya hasi yo mpamvu yawe navyikuyemo yangu tugishukurira uyigumanire abanyamwaro no kutwemerera umvirize oya rero tureke mu bintu bya blague kuguma mu nzu wiyugaranye ngo nta muntu n'umwe nshaka Rango ambara neza ikora ibishoboka abantu bakuvugishije bavugishe umugabo ati ndagukunda umubwira ati none bimeze gute ubonye ari muzima mukundane ubona atari muzima koko bose sibifu mviriza igumanira Rango twiyagire oya kizwa mukuri no mu mwemu bizogufasha Rango manzure kwanzura indire mariage ntazokore mariage indi mariage ashobora no kunavyihoza kubera ikintu ngo bakagire indi umva Bibiliya yonyene iravuga ngo nta kigabo kizobura ikigore cacu nta n'ikigore kizobura ikigabo umugabo yaragiye rero urya ntiyari gwiho rero Rango idasa neza umuravye ukunye imyaka afise ntushobora kuyimuha please muri commentaire munaza kutubwira ugerageje kumuraba uwo muha imyaka ingaha 28 30 ningaha ariko urumva deja kwa irenga umugabo yamutaye afise 33 tuteranya ko n'imyaka iheze uno munsi hamucomba ni afise nta wo biguha pe urasa neza usumwe bahabwizo keya deja ningene usavura vugisha ukuri vraiment ningene nasi nakabiri ni sawa nakayobe kari nati rikare kumuhema oya pe no oya nukuri muri commentaire ndisuye ko ariko bitubwira bivaye ngene usa yes muri ugo rugendo gose rero wari yumvamo neza yuko atawundi mugabo ukeneye muri wewe ntugeze wumva wosara ukumva ko isi nyene gutanye donc gutaye ku buryo wumva ko ari igikorwa c'ubusatsi zarandenze nibikoka jeje kuvuga na n'uyu munsi je sinzi kuja ahantu hari abantu benshi nguma jenyene naje vire ngasubira muhira ni wanje mu nzu sinja mu rubanza sinja ahantu na hamwe ndi jenyene kuko urumva muri iyo myaka yose n'abantu byageze aho baramva ko bose barampeba ubu ndi jenyene rero gushika no munsi ntumura vraiment no kuri ndakubwire Rango ndagukunda kandi urabizi jewe depression ndayizi nayibayemwo rero umuntu afise ikibazo nk'iki ntegereza kumwiyegereza kuko yaranabishoboye none imyaka nk'iyo yose afite imyaka 12 gusa imyaka 19 y'urugo ni hafi 20 ni imyaka 19 y'urugo ubibamo gushika no munsi muri make warakomeye nta mpamvu za depression no munsi urakomeye habwo no kwiyubaka oya nivyo nako ndavuga ifo ko yiyubaka ave muri depression kuko urane bivyo kuguma mu nzu kutaja mu manza kutaja mu bantu nanje biheze urabona biheze kuva rane pasi niho bitanguye kugabanuka naje nari imeze ko nyene yes abagenzi baraguhevye bose baragenda urabatakaza ari akazi koko basi wararonkana make yo kubaho yo gusuma yo kugira gute mu nyuma akazi kavuye gahera ibibazo bica ibibazo turasonza na n'ubu turacashonje nakoze ubuzi bwinshi butandukanye kugira ngo dushobore gufungura umweri imwe kugeza no mu kiyede naragiye n'ubu ndagenda defu Rango wewe c'est vrai nkore yes bon ubuzima bugoye waciyemwo gushika none munsi urumva deja nivyo bintu kirimwo umuryango wanyu mama abo muvukana famille yawe higeze ikwitaho basi muri ivyo bihe byose
banyitayeho vrema urumva je famille ruguru abino bo urumva umwe wese aba ari mu vyiwe ngahe Bujumbura umwe wese n'ivyiwe wese ari mu vyiwe umuvyeyi wanje no kuri ntaco adakora n'umutamakazi akuze wo mu myaka nka 4 gutyo mbwa vrema niwe adutunga kenshi yama ku modoka zimanuka turungikiye utuntu nubwo buzima tubayemo yes uwo mugabo none munsi muharige muhura hari igihe umubona ake kaba uno munsi abana bo barabafasha arabarungikira rasiyo arabibuka arabambika gahuzu ishuri nta mwana yigeze yambara impuzu yiwe none munsi n'uyu munsi bakuze bamurondeye abajya umutima gusa none wewe mubonanye n'uwo mugabo wawe muvugana ikiranga muravugana iby'abana we yabishitse mugahura muvugana iki nukuri ntaco tuvugana mbe duhura ikangara muhana yambo bishitse mugahura muvuga bite ni sawa canke umwaca ngaho ndagaca ngaha mu kibandaniza sinokubwira naho duherukira kuvuga ngo bite uwundi ngo bite twarahuye n'ibibazo ariko iki ni too much cyane jewe ni naho bimeze ukaraza akaraba umwana canke nkamuha telefone bakavugana turi kumwe kugira ngo turabasheri numva ko wihitiyemo none uraduhenda Yesu ko yagiye burundu yes n'abana urumva petetre ngira ngo kubera bavutse kuri wa muntu base n'abana ntibakunze n'umuryango w'umugabo abana ntubitaho kuva agenda sindabona umuntu n'umwe aje kuraba abana babo mbere je ngira ndamazirangwite mukiri kumwe iwabona famille barigera baza kubaramutsa mu rugo iwawe ukabona basi ko harimwo n'umwe agukunda shakoko nukuri sivyo nibuka bigeze kuza navyaye umwana w'ifura ko kameme wewe twaramusohoye bimwe vyo guhekereza yaramumpekereje bigoye naho nyene nico gihe ndabaherukiye yes muri commentaire n'umugabo yavuye mu rugo arahukana ahunze urugo ahunze inshingano ziwe aragenda none munsi imyaka ibaye 12 atari mu rugo abana ariko barakuze no munsi ubuzima nabo nyine barabubandanya uko nyene ni mu rugo rugendo uno munsi ko mbona usa neza ntabageragezo vy'abagabo wigeze uronka muri iyo myaka 12 ku buryo wumva wohitamwe ukava muri ubwo buzima hakwifuza kuja mu mpunzi hakwifuza kuja mu kambi y'impunzi ko kutigeze uhitamwe cyangwa wiyumvire guhitamo umugabo wundi rero sinashobora guhitamo uwundi mugabo kuko asukihitiramo basijyambere mu buzima ejo nari mfise igikomere urumva kandi cari kikiri kibisi hanyuma numva atari ngombwa kuja ku mugabo numva Franike iyo umuntu acahukana erega turagira ibibazo bikomeye uca usanga uri mu bibazo nta muntu agukunda vy'ukuri abaza n'abaza kukubesha urumva nabaza kukubesha kugira baprofite muri vide uba urimo urumva muri ico gihe vraiment biragoye kuronka umuntu agukunda ica kabiri biragoye kwiyakira urumva nivyo nama ndanamubwira iyakire utangura ubuzima bushasha urumva twese twarahuye n'ibibazo kandi tugenda duhura n'ibibazo mu kuko ibibazo bije tuvyigumijeho twosara badutora kwa rujante rero ifoko aca atangura ubuzima bushasha akiyakira akavuga ati ivyagiye reka ndabireke bigende ntivyari vy'iwanje yirerera abana barya abana niwo mugisha afise hanyuma umugabo niyaza azahiye nawe mufite ivyizere oya none rangu reka basije rangu idadamwibariza umugabo yoza ari seriye akakubwira ati mwubake ntiwo kubaka kuri imyaka mfise koko none iyo ni myinshi nafise 50 baragira mariage murasaza ega naho biri uko jende umukristo koko none umukristo ntarongorwa umviriza rero amadini yaratwishe abantu bamwe yarabishe ukaje usanga mu idini bakubwiye ngo umugabo adapfuye sivyo nivyo ngo ntashaka kuronka undi mugabo ni archifu urumva norindira tujye dukoresha ubwenge
none ko muri Bibiliya niko tugenda muri Bibiliya bahora barongora abagore 10 20 50 igihumbi ubu unya umuntu ayemerewe umwe eko kirage vyari vyemewe tuzere ducurika rindira ryakera riracakora tuzere ducurika twongera ducurura ibintu umugabo aramutaye ntitwibagira ko twambaye umubiri sivyo kugira wiproteje mu vy'ukuri jewe abantu bampora kubera mvugisha ukuri ushira mind yawe kugihe twambaye umubiri wari umenyereye umugabo sivyo umugabo arateruye ivyo waraga imyaka 12 ugumye wenyene uravuye muri depression ikintu cambere kizotangura kukuza uzoshaka urukundo uzoshaka kubwira sheri ishusho naho uvuga ngo urashaje ntushaje ivyo ni vyiwawe wumve kuri kumwe n'umuntu mu vyumva kumwe muganira mugahuza yambaye n'umubiri ategeza kugira mariage naho niki nukuzuza mu bintu byose umubiri ukamererwa neza impwemu ikamererwa neza mind ikaja kugihe umubiri wa nawe akugoye koko nawe twese ratugora nawe wewe ni kubera ufise umugore urumva urazi kuba wenyene wewe naho ndakubwiye umuntu adakora ico kintu no muntu yuzuye muhemu yera kuva ku mushatsi kumanuka no gahose gushika ku mano canke none nguyu urangwida ngaha pe rero rangwida ikintu akwiye gukora ni yakire d'abord yakira ivyo bibazo byose yahuye navyo umunsi ikimenyetso ca mbere kizokoreka ko wakize uzogira umuntu mukundana koko jibe gisikunda bishigikira pe uriko mate muraza kumfasha jewe araza chavuga ngo ndisutwa ngo bikiri biki je ndi umuntu jewe ni remplace à sa place ari nka jewe no bigenza gute none je sinabiciyemo bisigura ko ntakundana rwaryo kucubiheba nusura uvyaro none nufyabana umubiri noca mbindaye ni ngomba ko bikora ni ngombwa nye Imana yabiremye ibona ko bikenewe umvirize mariage okay wewe kubera kubana n'urya mugore wawe jewe nuko tubana iki niko biri turabana kugira umurabe nawe akurabe atakindi muhuriyeko no tuze ibintu muri logique murongora kugira bigiri ko mutabaye ba patiri kandi n'abapatiri basigaye banavyara nawe umubiri urabaye okay arimwe mpwemu yera rero nta mpwemu yera ni Imana yabiremye no ni Imana yabiremye ijambo ry'Imana nakubwira ivuga nta kigore kizobura ikigabo cacu nta nikigore kizobura ikigabo none ivyo bigabo n'ivyo bigore nibisista bizorabana gutya mu nzu hanyuma bikaca biherereye umugabo yarazimiye rero Imana yadushize ko amaso amatwi izura ibintu byose amaparti yose ikintu cyose gifise akazi kacu rero kimwe muri ivyo bihimba iyo cyabuza ku kazi urumva umubiri urafa kubera iki dupfa tubona barakwirahira uno munsi rero bari baza nukuri kw'Imana pe yo koko aho onya hera basipoze hari atwe turuku twe narangida turi ngaha no jewe mu mpora kuri kwanje oya babishira nabo nyene muri logique bantu b'Imana mubishira muri logique Imana yaremye amaparti yose ufise amaparti ari mazima urarongowe umugabo aragutaye usigaye wenyene uravuye muri depression usigara ushaka umuntu muhunza mukundana kubera iki uyandagaza hama wona nawe aciye kudekonera nk'uwa mbere nawe oya ashaka kuza akakubwira ati tugire mariage ukamuraba je muri ko umuntu wararega muri angle itari ukaca umuraba ujya mu mubonye ari muzima mukagira mariage muga ntoca wiga ngo nzopfa ngo ntasiyo kugira mariage omweke ibadura y'igiti arindira omweke umubiri utamuge nkaje ntavyo noshobora nzorongorwa kurongorwa none nambaye umubiri kandi none si Imana yabiduhaye tugume tubirabaraba ivo urabigirira amaswaye umubiri wose ukawugirira aswaye hanyuma ukawukoresha uko Imana yabiremye koko kizwa mu kuri no mu mpwemu twigire dira je sinaguye none Imana impaye umugabo noce ndamuhango ni kubera uwa mbere yagiye uriyakira hanyuma ukarongorana n'uyundi tuzorongorana turabara mu maso azoba ndonge kugira nkorera ivyo bintu nanje ndamukorera ivyo bintu nangu ntituri kumena koko je ntavise ndavyumva kwa byo yes yego vreo ni ko atari yakira muri commentaire nizira ko bari kwadufasha bari baduvyumviro vyabo rabo imbere yuko bakomanta ndazi bashira ubwenge kugiye wewe ufise umugore wamutwaye kubera iki mwavyaranye kubera iki mwabanye kubera iki
urugo none kubaka urugo ni gufata amabati mu kubaka na portaye basi ariko byanse ntibisigure ko ejo canke igihe ndi oblige kandi guca ngo si obligatoire nanje nabivuze akumva ko afishushe afise umubiri ushushe nka jewe azorongoka je ni nawe ni je nzokora mariage yindi kubera iki sinoga umukono wandiko ndabesha imana kandi uzoba barakanda usanga umugabo ugiye ko ni nka wawe kubera iki umwe biranka n'uwa kabiri bikanka apana n'uwa gatatu bikanka jamais umviriza umwe vyansi uyundi birakunda kubera iki naragisiguye ejo bundi muri ca kigano twakura wa munsi hariho ama erreur tuba twakoze mu rugo rwa mbere kuko uruburyo urugo rurinze rusambuka udahuye n'ikiyashu nk'iki carangwita umugabo aravuganye je t'aime mugakundana mukagira mariage urumva ubuzi ibyo akunda nivyo yawe nawe abazi ibyo ukunda nivyo yawe n'uyo wa kabiri rero utegeze ukavuga ati peut-être no narakoze naradekonye canke n'umugabo akavuga ati no naradekonye reka rero aho nta woge isambura ngo yongere yubake biranka ubwa mbere ubwa kabiri bigakunda ariko si obligatoire rangwe uno munsi imyaka iramaze kuba 12 ubuzima buracyabandanya abagabo ni benshi ushobora kugira amahitamwo ejo canke hirya yejo iciyumviro cyakazoza c'urugo rwawe canke abana bawe uko bazobaho basi bagire aho bitigwa uragifise uyumvira gute kubijanye no kubaka urugo rwawe rugira kabiri canke no kurongoka kugira ngo ubuzima bwawe basi upfuri kumwe n'umugabo uko iyo myaka yose pe mu bintu kurya ndi kumwe n'umugabo yego bazi ivyo ntabyo ndiyumvira peut-être ngira nuko ntaraba muzima nyene mu mpemu no mu mutima vrema ntakigenda depression aracafise depression ufise depression nuza kuvugisha umva umengo ni kirofu ariko umunsi bizohera nivyo navuze yashize ubwenge kugihe azavuga ati none ndi mubiki urumva none nzopfe ndi jenyene erega abasha biraryoshe kugira umuntu mu vyumva kumwe urumva mugahuza ivyumviro n'imibiri byose bigahura kugira ngo turahuriza wewe hoshe ariko ko turahuriza yes uno munsi ni iyi experience wabonye ku bagabo iki kintu wize mbega ku bagabo uno munsi batoya bawe abakobwa bariko barakura uno munsi bariko barasonga amabere abariko baragerageza kuja mu rugo donc umukobwa wese mu munsi ariko arakura iki kigo ashobora gukura ku rugendo rwa ku mudamu atekanye nka wewe muhuye mwibarabara ukwibaza ko atakibazo na kimwe yifitiye boje nagomye nibaza ibintu by'iwanje ngo ni kubera yuko nyene habaye ivyo bintu byo guhura ntitumarane umwanya ngo twigane peut-être tumenyane abarukubu nobahanura ko bobanza gukundana akaja ku muntu abona ko amukunda mu by'ukuri je umugabo wanje nta rukundo yari afite narabibonye nta rukundo ntabwo harimo narukeye vraiment ariko rero umugabo wawe ntigeze agukubita yarankubise rimwe no gutavyaragiye ko yarankubise rimwe mugabo ndamubwira ntiwapfa umunyiba ibintu byose hakusubira kunkubita kirazira abanyamwaro ntidukubita kirazira no yakabise uko vyogenda kose kirazira yagubise iryo kofe rimwe vraiment ampoye ikirere yaje mwikonje hanyuma agenda atavuze ntigo ndamurondera ndamubaza none urihe ufungure biki akeze muhiranya turi kofe oje ndi umwana ugendeza kumwego watanze keya wihabuye nico yamoye muraza kutubwira amakuru byari byamaze kuba nabi nukuri yari ifite utuntu turiwe nukuri utuntu twiwe ahari yo keya bugira tangwa navyo tuzi nituzana ari mugabo kumbura ashobora kuba bibona canke bari kumwe ubona ikiganiro keya ko kurayihabwa nawe ubwawe kwe kumva niyo yahabwa itari kwi donc atayakira umengo no bari kumwe no muhapora kuko uyo usanga mu rari ameze neza usanga ari amahitamo neza yagize none je ko namubona gashayi kundanira n'udukobwa twishi ubu yarabihevye none mucubaka ingeso yo kugenda nonda ahubwo yaraje wataguye kwibona ryari byihuse uravyihanganira ako gukizwa naho ararengeje gukizwa cyane
iyo uri mu mpwemu Narabibonye ndamaze cyane. gukizwa Franike neza ni ibintu byose nkayoba nkavuga n'Imana iyo uri mu mpwemu mu by'ukuri ubona ati Imana izomuhindura nukuri Imana ivyo izomuhindura wabona arangu narabibona wabona ko azohinduka umwanya n'umwanya nari ku birenge by'abakozi b'Imana tuganira ndababwira uko merewe dusenga nkumva umwanya n'umwanya urugo ruzomera neza none je ndafise ikibazo ngaho rangwe none ntiko mwasengera hamwe mwese mu rushingero rumwe kubera iki batabahamagara babumvirize mwese bumva ikibazo umugabo afise icarico kugira babahanurire hamwe mwarigeze babwira bakabahamagara babahanurire hamwe jewe naragiye ndabibabwira pasiteri na mwarimu w'aho hantu baramurindira aje mu ikonje turagenda baraduhanura mugasiga babwiye ngo je ngo nzomuta yaraberuriye oya kuko yari décidé oya aho babahanura aho babahanura muri babiri we yasigura iki kubera iki atari responsable y'urugo yabisigura gute kandi yarahembwa ubu ntaco afise yavuga ngo uwo mugore akorera amahera ngo je nosuma kandi nawe akora none rega mu rugo murapartaja mwese uya rero kubaka ntivyari muri we ntumva ko yarongo badashaka mu iwe vyari vyaranse none jewe nagize yaranyesforotse mu bisanzwe iyo si mariage nukuri ego mwakoze mariage nziza kandi pe isa neza yego vraiment twayikoreye mu Rumonge cottage tugenda nyene mu bigazi vyaryoshe yego uvuga turwongiye mu ni gwiza ariko ucushikira mu muriro umuriro udahera narawubonye yego yes deja yarafise ingeso z'abakobwa bandi iki niki ntibigera wikeka ko azova kuzanira ibigwara nawe kandi ukagoma umwakira ukuri kwana naravyikeka ariko nyene urumva umuntu arinda kanje canke yaraguforce yaragufata ku nguvu ko sinumva umuntu w'ingiro ushobora kumureka ukamuha amahoro biyafata ku nguvu nari nubatse nari nagiye kubaka vyapfuye kwanka nagomba kubaka urumva ego yes ni sujet nziza two turayaho ngahaye ni ntahe yarangwida ariko kandi ishobora gufasha n'umuntu ari we wese mu buzima mu vy'umuntu ariko aracamwo no musi ariko kandi hari n'abandi benshi no musi bariko barabibamwo bariko barabicamwo utabwa n'abagabo uca mu bigeragezo bidasanzwe no musi hari uwuca muri ivyo bigeragezo aca hitamwo kuja mu zindi ngeso mbi akaja mu maraya akidandaza akaja mu bindi bintu akaja kuronderera ahandi hantu ubuzima hatari hakwiriye ariko we warihanganye kugeza uno musi igiki cyagushoboze kwihangana kugeza uno musi ukabona ko vraiment uri soba usa neza atakibazo nacyo umengo nta kibazo nakimwe kigaragara alors que behind bibazo ni vyinshi challenge ni nyinshi iki cyagushoboje nashoboje no gusenga no kubaha Imana gusenga nivyo vyatumye nkomera ego kuko nubasha Imana gusa nico koko mbise abandi badamu barubasha Imana nje sindayubaha jewe hari umushejura murambona nabyo noje kutubwira ubunye wewe uje gumuhana ariko ndababwira ikintu kimwe umviriza je ni kubera nyene jewe nivugira nyene mukacamo je nanje ndayubaha mugabo nyene birashika umvirize yego abantu turatandukanye sivyo rangwita ivyo kwihanganira hari jewe sinovyihanganira hari ivyo no kwihanganira narangwita ntavyihanganira urumva mugabo ikintu ushaka kucihanga urihangana mugabo byanse naho nta kundi biba byanse mugabo nanje ndubaha Imana yes ni nawe yarangwida ngaho tuba turaganira ko muri commentaire muraza gutubwira mutange ivyumviro vyanyu kuri no mugabo amakandi no kwirangwida wenyine ubwiwe ingene yavyitwayemo kugeza rero no musi ingene reka yavyitwaramwo amakandi mu bizo challenge zose zamubaye kinyuma amakandi umve mbega behind nibe bintu bikomeye biri inyuma ushobora kumushigikira kumbure mu bigiye bitandukanye mu vyiyumviro akazi kumbure canke ari umugabo mutsima ashobora kuboneka basiba bamurangire oya akosiko oya aho sivyo reka ngwe mu mwemwe ivyo sivyo oya tu genda
yes ndagushimiye cyane Urakoze nizere ko nawe. inkuru yawe izofasha benshi batandukanye bagakira imitima ko ni benshi kujya koko yagufashije nawe no musi ufashije benshi ufashije imiryango myinshi abakobwa benshi hari abagabo no musi bakumvise barafashwa nabo nyine ubwabo akumva nyina ashobora gufata umugore atamukubaguye akagira amahitamo meza adakubaguye cyane cyane ko n'abana bibagira ko ingaruka ibyo bintu bobihagarika bon nibaza ko tuzogaruka kandi kugira ngo rero twagure naho rero turabe mbega nize ngaruka zashikiye abana mu nyuma mbega nibe bintu tuzogaruka no museye ntangamaraho kwanza kugira ngo kwanza bashobore kumva urugendo n'ingene rwatanguye muri iyo myaka 12 tuzogaruka kandi kugira ngo twinjire muri urwo rugendo rw'imyaka 12 ndetse n'ubuzima bw'akazoza kandi ndagushimiye cyane bakoze kutubera umuntu mwiza kandi usa neza imari gukometse yes koko asante sana merci Frank ariko ntuzosubire ibyo bintu pe imana igufashe pe n'ukuri ko imana kumva ibintu biri kuramubwira urazi jingene imana inkunda imana iranyemera irankunda kandi irankoresha kandi nkayemera nanje nkayikorera yes merci beaucoup wowe so dukurikiranye yari African TV yari koko narangwida hano onye so tuyega kuntahe idasanzwe yo kuri uno munsi asante sana